My king. Yes, Dr. Simon. I have a big problem. Which problem, Dr. Simon? The mission. You sent me and failed. I failed the mission. I don't know how I can say. I don't know. Ujya muhungu afise imbaraga nyinshi cyane. Hageze yuko ishusho twamuhaye bayihinduye. Dr. Simon. Yes, my king. Dr. Simon. Yes, my king. Please, listen to me. Yes. Igihugu uranuzi. Yes, my king. Dr. Simon. Yes, my king. Uriya mwana ni uwacu. Utegerezwa guhereza iyi mission. Dr. Simon. Yes, my king. Dr. Simon. Use the secret method. That girl will love her so much from every young age. So guys, we can't let her go so easily. I will try to make you happy, as I do, as I did. I have to ask your permission. Can I go? Can I go? Do what I tell you. We are able to do the impossible thing. Swahila ndigonda kuraba mugango manumva isoni sinahura yuko ari Suhaila twahurana. Swahila wani maze ko ari jeje wa mbere ndakubwiye bino bintu. Burya aho hari umuntu amaze kukubwira yuko wahindutse. Oya. Ndi wa mbere bikubwiye. Antuka vraiment wahindutse ku rugero udasanzwe. No kuvuga yuko nk'umuntu yakubonye mu ndwiheze no ukubonye mukuru no munsi. Buriya cyo kimwe. Kubera Ubwiza bwage buriyongera uhinduka ubundi muntu. Ivyo rero bigaca bibandanya bimpikizere yuko nzotebangera kuri ya ntumbero yanje niko ndifuza. Kandi ndazi yuko n'abavyeyi bawe ibintu bazobiryoherwa cyane gose. Suhaila urukundo je nagukunze. Urukundo novuga yuko je naguhaye kibanza naguhaye mu mutima ni kibanza gikomeye gose. Vraiment sinumva ukuntu novuga uhoraho Imana mushobora byose yatwishuye igisabisho. Sinifuza yuko hari undi mukobwa ashobora kuza gufata kino kibanza kubera ko muri je ndumva n'umuntu adasanzwe. Ndumva muri je mfise umunezero udasanzwe, umunezero utagira ukungana. Baby. Sinzi ukuntu nakubwira. Kuko umaze kumbwira yuko witanze ku bwanje. Ni ikintu kinshimije cyane mu mutima. Yes, Suhaila. Icyo ngira ndakubwira cyoje. Nuko nanjye nzokwitanga ku bwawe. Kandi kingira ndakubwira. Nuko ndagukunda. Nani nagukunda Suhaila. Kandi nzukunda gushika gufa. Wow, so nice. Wow. Ikindi ngira ndakubwira. Ndi tayari ku kintu icyo ari cyo cyose. Waranyitangiye cyane. Gushika naho umuryango wawe mutumvikana ku bwanje.
numva nezerewe cyane gushika naho ijoro n'umutaga unkorera amasengesho ku bwanje ni ikintu nyene wakoze kinshimishije na jewe ngaho ubwanje numva kinshimishije cyane ntacyo mfise noguha ariko ndaguhaye umutima wanje ndaguhaye umutima wanje nkaba ndaguhaye n'urukundo rwanje kandi nkaba ndaguhaye n'ubuzima bwanje ndagukunda Jabir. Nibaze yuko wowe nabucumye muri abagenzi ba Jabir. Ikintu nyamukuru ashobora kwinzana ngaha si kindi ahubwo no kwibutsa no kumubibutsa Jabir. Burya abantu b'abahungu burya turagoye cyane kuko Jabir mu bibazo n'ujya mukobwa naho ujya mukobwa ashobora kuba yakize nibisigura yuko intambara yahere hajya agucunda gutumye n'ikintu kimwe no kugenda ukamwumvisha abandanya senga akubita ibada zo mwijora aguma musengera ujya mukobwa kuko hajya ibintu by'amajini hajya usanga byabibonye mugabo bica bikawusha gatoya birabo intumbero y'ya muhungu ni yahe avye ibada gusa bice bigaruka hajya rero iyo uteguye ikintu tuza kugitegura burundu ukagenda wagihejeje sizi ngaho umugenzi wiwe ubibona gute bon jewe ukuntu ndabibona ko ujya mukobwa Suhaya cyambona ubu arameze neza uko usi nka kera nkuko twatumubona ndabona ntuze Jabir ariko arakora gose ariko arakora amasengesho gose bon naho ndiko ntuze Jabir ariko arakora igikorwa gihambaye gose ndabona ujya mukobwa yarahindutse ubu biriko biraza ubu afise akasura keza nyene nk'akabajene vraiment uriko uramuraba mu misi yahera bamengo no musaza kabisa umuntu nyene n'ibintu ze bimwe vya yamihanya y'abantu ze yatangiye kuza agasura kahindutse bon naho biruko ndazi amantu z'amasengesho nuze Jabir akwiye kuyongereza kugira abandanya mera neza ntagire ntabe kwijajara urumva kwijajara ngo vyaheze vyaheze by'amajini bisubwenge cyane haje guma bimuraba intumbero afise kavuga umungu donc agiye mu kinongo gusa gatoca duhereza hajya nyene hajya rero gamuhungu ugenda mumuhanura munamubwira yitegure kwinambara twatanguye ni yoroshe aguma senga musengera ujya mukobwa bigende neza ujya byo mufasha mu buzima namwe ngo mumusengera ko musaba bigende biragenda neza turi kumwe birashoboka birashoboka ahubwo rero tumutana urugamba ujya ushaka gutana urugamba kubera ivyo twatanguye dushaka kubihereza amajemba ndashima ko twahuye twavuganye ndazi ko bizagusha kwa Jabir ko muri abagenzi naho nawe yena bucume nawe nawe byose birashoboka aho rero nakibazo reka ndagusige bindi imbere gato ndako no kwisha madrasa kidogo sawa sawa irambire mutana